agacambara umupira wa projet wa paludisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko natumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye ikaze kuri mwebwe mwese muko muradukurikirana bivanye naho muherereye nkuko mubibona n'umusi ni wa musi mwiza w'ikiganiro cyanyu ariko reka mbanze sabe imbabazi ko ariko baradukurikirana murabona neza yuko umwanya wamaze kuba nk'uwitereye gatoyi ariko mutubabarire bigora abagabo yego kandi mwibuke neza iyo umukobwa ari kumwe n'umuhungu bamavuga il donc comme ndabivuze bisigura ngo byagoye deo just ndi ya ariko ndabaye ikaze kuri mwebwe mwese muko muradukurikirana haba badukurikirana biciye kumbonesha kure haba badukurikiye biciye kuri réseaux sociaux icyo kiganiro cyanyu ikiganiro cy'abakundana ikiganiro kibaha akaryo keza kugira ngo twigishanye duhindure byinshi haba mu miryango yacu haba mu rugendo reka ndagwita urugendo abantu baba barimo ari babiri kese sawa umuhungu cyangwa umukobwa ndabipfurize kuroranirwa ndabipfurize kugira ngo twigishanye turonke byinshi murabona neza yuko ikiganiro sinigera ndagikora ndi jenyene nkuko mubizi ni Arlette Mugisha akoma ndi kumwe na mugenzi wanje nongera ndamuhe ikaze mikaze namwe bwo mudukurikira ego urakoze cyane Arlette ndakwaha ikaze nawe ego buriya deo uzi ko izina ryawe rya kera duheruka kuryumva kera wanje rya kera plutôt izina ryawe ry'ikirundi ndivuge ngo rya kera bon batarizi kumurenya ngo nitwa Heza ubumwe Deo Heza ubumwe navutse inyuma y'ubumwe gatoya simvuga umwaka ko no hava mbengwa canke se ubu nagira muravuga imyaka buri byose birimo ko nimugishaka bashuga dadi ngana gizweho bon inyuma y'ubumwe gatoya no kuvuga donc duharuri aparite ya 90 kuduga inyuma yaho gatoya inyuma mbere abari kuva mu mbere mwaka w'inyuma yaho inyuma kuva 92 kuva 92 kuduga no ndashobora kuba ushobora kuba wavutse muri 92 canke ubumwe bugihera bo ari hose urumva ko umwana wanje wewe rero barambyaye nuko rero turi kumwe na Deo Heza ubumwe mwumvise niwe tuzakuba tuganira muri kino kiganiro musanzwe mumenyere tuba turi kumwe n'abatumire ariko muzoze muratwihanganira muri no minsi murabona igihe turimo hano mu Burundi ntiba vyoroshe kugira ngo umuntu yisacrifice ave mu vyarimwo plus ama déplacement biba bigoye na cyane n'ico gikuru biba bigoye kugira ngo umuntu ave yavuye aje mu kiganiro ariko tubibutse yuko bientôt tuzoza turabasanga aho bari kugira ngo ibintu vyorohe uno musore mpavamo yaza ati tuza kuganira iki guko byama buri kiganiro cy'abakundana tujana nibihe ego tujana nibihe aho isi igeze niho tuzungurukira nayo tujana n'isi uno bisere tuza kurabira hamwe niho nashaka n'ivyimviro by'abantu biba bigeze ya tujana n'ivyimviro byanyu mwebwe mudukurikirana abadukurikirana kuri réseaux sociaux abadukurikira kumbonesha kure uno bisere tuza kuganira turabire hamwe saga seseshwa rumuri murabona yuko tugeze mu gihe no vuga ibintu byazimvye ego abantu bavuga ngo heza ubukene mu bantu kandi sera realite kubera ko natwe turabona twakubiswe yego rero muri ubwo bukene umuntu yo kwibaza ati none mbega abahungu twubandanya tugira mariage abakobwa twubandanya tuja kubaka ingo ave kubwo bukene twovyifatamwo gute vyogenda gute kuko ya des fois bamwe bakunda kuvuga ngo atamahera nta rukundo abandi nabatirwe hatangura urukundo byama biri muri ruzuguru uno musore turaza kurabira hamwe mbega mpere kuri Deo nyene n'umuhungu kandi tubibona n'umusore w'umusonga ageze kugira biriya biye byose sikera cyane okay ndi muyabira tubibiri no generation rero yacu tuvuga isi yateye imbere irikiruka en plus ubuzima busigaye bugoye wowe kubgawe ikibazo cya mbere ngombe ndakubaze urukundo n'amafaranga uremera ko urukundo rushobora gukomezwa n'amafaranga canke wowe ntavyo wemera ndabivuga mu buryo bubiri urukundo rushobora gutangura rwo nyene ubwago
hama amafaranga akaza inyuma canke amafaranga ashobora kuba hari muga akahasanga urukundo canke umuntu ashobora gukurikira amafaranga muga agasanga n'urukundo yafatiwemo kuko abakera baciye umugani ngo ndabirunguruka yaguye mu myugariro urashobora kugenda ukurikiye amafaranga mugasanga uwo muntu agupushinga beaucoup plus kumukunda kurusha uko ukunda ayo mahera bigashoboka kandi nubwo biba gake hanyuma amafaranga rero sinibaza ko ariyo yotegereza kuza imbere mu rukundo ariko kandi utanayafise sinibaza ko vyokorohera kugira engagement kuko umwanya wose woguma ugira ubwoba biragwaza umutima ugumugira ubwoba baramuntwara ugumugira ubwoba baramuntwara ugumutinya ivyo akubwira byose ko ari amafrappe kuba uri kumwe n'umuntu udashobora kumusohokana kuba uri kumwe n'umuntu atakintu ushobora kumugurira kuba uri kumwe n'umuntu amamega yasaba abagenzi ni ukuvuga ngo haba hariho mirimoye ni ukuvuga ngo haba hariho aho bashobora kwinjirira kugira ngo bashobore kumugutwara kuko bashobora kumuha ibintu agasamara akagira ko avatiye umuntu ntaco ariko aramarira kubw'iwanje numva no bivuga nk'uko iyo defa usanga amahera akenerwa mu rukundo cyangwa mbese urwo rukundo rukazoza inyuma rugatangura amahera akaza inyuma cyangwa ugashikira muri ya mahera ati mugabo birakenerwa kuko arakantu hereje ko ngo birakenerwa kuko bashobora gutwara uriya muntu bashobora kumugutwara mu gihe basanze wowe ivyo yashaka atavyishoboye kumuha nimba ashaka akaroro nka wowe gusukisha ngaho woye rumva aha nciye ndanamukabura ngira ngo nimba ntamwibukije defense aheruka kugira ona nk'ivyo bisuko sinzi ngo ni kuva kuri angahe mugabo iconzi coco amadrede no masamire kuduka nimba nibi birazimvye nibisuko bivana n'amamesha ugize voilà hari ivy'ama 40 50 gutyoye umukobwa rero abona yuko ko adashobora gushaza kubera ko uwo bari kumwe atabishoboye mugabo hakaba hariho abagenzi biwe babishoboye hariho uburyo bwinshi bwo ko bashobora kumugutwara hanyuma n'umukobwa ashobora kuvuga ati jewe revre mba kwa papa mba kwa mama baramfasha baragira iki mugabo ndakeneye kameme kuja ku kayaga ndakeneye umunsi umwe basi gusohoka nkuko bagenzanje basohoka akabona asohotse ariko agiye muri anniversaire y'umuntu kanaka naho nyine amahera yo kuyijamwe yo kuri participamwe ntayasavye wewe arayaguranije canke agize iki mugabo ntihenze en général urukundo iyo abantu babiri bemeranya yuko jewe nawe tugiye kuba gufatana urugendo rumwe ego mu kirundi kiza bakunda kuvuga ngo kese sawa umugore cyangwa umugabo umufasha w'umuntu sivyo umugore n'umufasha w'umuntu canke umugabo nawe nyene umufasha wawe muri kumwe ego donc bisigura ngo ni umuntu akompleta uwundi ico udashoboye wewe iyo bishitse nk'ubu par exemple je nawe tugakundana turi muri vide ntidushobora gufatana urugendo ngo turondere vya bintu hama bize ahubwo ico nico twagomba guca dushika ko rero urakoze ko hinjirira iki kibazo abakobwa surtout barafise ukuntu bamenyeye ko abagabo aribo bitwa basehuzana donc no kuzana plutôt nibo bitwa guhaririza c'est à l'époque no musi turabizi ko hari abahungu basigaye bagenda kugira ba mariage n'aba en tout cas abakobwa usanga aribo baba barisha bafise amahera baba bakuze kenshi uzurabe iyo izo kayo zishitse aba ari umukobwa akuze atari umukobwa akuze naho niho abakobwa usanga ari aba diaspora naho n'amaka make bimwe bacava ngo turaba Mariyo tugiye kurongorwa ibiki cyangwa asanga umukobwa bya kangahe gatatu kane umuhungu agaca agenda akamwitako musanze nta muhungu ariwo twigeze gutumira ngahaye atubwira ingene ngo Imana ariyo yabikoze kugira ngo babane n'uwo bari kumwe kubera afite imyaka myinshi 55 umukobwa nawe yari afite 18 ati si jewe ntari nipfuza ko nogira mariage n'umugabo afotoreka n'umugabo wafata ku ifyeri nogenda afashe ukuboko muri ville nogira iki umugabo ukora ko ari Imana yabinteyemwo iki je était obligé byabaye itegeye koko ndabikora none nabwire Arlette kubera ubu bukene hari ibintu bitegeye koko dukora tukiyahura nico gituma ubona n'abantu bariko baraja za Serbia hehe uzubaze Serbia uva Serbia uja muri Belgique ni distance iteye ubwoba umugabo aragenda n'amaguru haranagoye no kugenda bagenda n'amaguru ariko ni kubera iki ubukene none ubwo bukene uciro nk'umukobwa ari mu gihugu kanaka tuvuge Belgique nyene aciye akubwira ati je ndafise amafaranga rondera sare vyihuta
akakurungikira nka 3 hari ikintu $1000. natahura Deo sindaguciriyemo sorry Aha. hari ikintu natahura muri ko muravuga ngo ubukene ese ubwo bukene muvuga nobohe kuko hari ubwoko bwinshi bw'ubukene ushobora kuba ugenda ukakena umutima par exemple ugakena umutima rero iyo umaze gukena umutima bya bindi byose ubona ko byari bifite akamaro usanga byose icyo ubona ngo ni ubukene muvuga ubukene bw'amafaranga hanyuma cyangwa muvuga ubukene bw'iki kuvuga ubukene bw'amafaranga je te donne un exemple hari ibintu aha mu gihugu bibuze tuba tubuze ibintu byinshi niki gitoro uri kurabona nimba waje n'urukundo no reka ndabikubwira turaza gushikaho duvika nkubuye nimba huvuye woro hagenera kuri 3000 ndazi ko haje kuri 6000 cyangwa 5000 anarenga aho mvuye na ndagenda 3000 4000 mugandazi ko wagize voilà ni kubera iki rero no kuvuga ibi bintu bituma tudepansa cyane tutariko turinjiza aya mahera dusohora menshi muga tutariko turinjiza abajene nta nayo bari basanze barobona wawundi yavuga ati notimvye nkabikora avuga ati eske ni uwo munsi wa mariage ntaco sare nzoba ndayironka igitoro nzokironka gute imodoka nzoyironka gute ibiki n'imvutano vyose biraduga ibiki vyose vyaduze nta kintu umukatu ubuye waraduze biteye ubwoba hafi ica kabiri cayo wahora ugugu urumva ni ibintu kandi vyankenerwa mu rugo umuceri nibaraho ibiharage uko nyene urumva biduga ku munsi ibi vyankenerwa vy'abantu basuma rero umujene w'umuhungu kugira ngo aze kudraga nuko abona ati inzu nzoyiriha nuko abona ati nzoshobora gusoma nuko abona ati abari mu rugo nzoshobora kubatunga rero nico gituma rero kugira ubwoba bitegerezwa ko haba ubizi icyo kintu kinyibutse umukorege wacu sinamuvuze izina kuko ronda mu maramaje niwe hari ukuntu mu gatondo duce kozanye iyo duhejeje inama zimwe zo gutegura ibikorwa tugira dukore turakunda kenshi kuca tuja gufata akayi mu gatondo hari umuntu yamubwiye acamubwira ngo reka ndiko negura mariage ati bisigura ngo Joana ushaka kungurira amata ya igihumbi kiribwa ifana shaye iyo umuntu uzozimara kuri mariage ni economy tempo ava muga ntiyavyumvira mugabo avec ibintu biko birahinduka usanga bigoye ariko jewe hari ikibazo rero nagira nkubaze mbese ari naco tuza kuhagura ko mfise ko n'ibibazo byinshi eske avec ubu bukene reka tuvyemeranye nanje ndabubona avec ubu bukene turimwo biga wowe urafise umukobwa ukunda wiyumvamwo mugabo urabona neza ko hari ubukene uwo muntu murashobora kubakana muri ubwo bukene bwawe musanze mu macyanke uzorindira gushika ubukene buhere aho biryoheye rero kuri ubu bukene buhari ubuhuye navuga ko bariko baradushira ku cyo twita denominateur commun no kuvuga bwadushize ku rugezo rumwe twese no kuvuga wa wundi ivyo nkeneye nimba vyaduze nawe nyine vyakeneye vyaduze n'ibintu abona so ubukene bufashe jewe jenyene sico kimwe nuko noba ndi umuntu atagira akazi ndakudraze nkambwa nje vraiment nshaka ko twubakana uyo muntu birumvikana ko ni watagafise mugabo cette fois ni ubukene bubaye kuri bose no kuvuga ngo ni gitoro kibuze kuri bose ni biharage vyaduze kuri bose ni tike ryaduze kuri bose rero ko twatomboye sinzi ko ari amahigwe sinzi ko no vyita amahigwe twese turabibona iyo abakobwa mwaca mutwemerera ati tugira ibintu bibaye abari sawa muga namwe donc abakobwa nitwe tubabrije ko mukora ibintu bigumye bon reka sindabagirize ariko reka mvuge ko bintu urabisindi kuvugira abakobwa no mvuge ku bintu bikunda gushika ndazi umugenzi yagize mariage aba mu Kigobe umugabo we nta mahera menshi yari afise ni bimwe urumva nka mwebwe abavyeyi babwiye ati akira amahera turabahaye tubagaburire agacambwa ati reka ngire mariage ko tugaburiye amafaranga urumva hanyuma mugabo nta business yari afite ariko arakora akote urumva mariage musanze ikintu ca mbere nosuri nyaco se investissement si umugambi musanzwe ni umugambi urangura yindi mugabo si umugambi wova ngo ngiye gukora umugambi gushize mwayanze kumwe voilà si yunguka rero cyo ufata amahera yose ufise ukayakubita muri mariage atahandi ubona uzokura yandi nibaza ko wobangira ugacuruza yandi nimba yari menshi ukazoronka ayo kugira mariage Lotip acagira mariage mugabo umukobwa nawe ni umukobwa akunda ibintu akunda luxe reka mvuga uko akunda ibintu biri high kuba mu nzu nziza kuba mu sagatapi kameze neza indani
table à manger imeze neza, salon imeze neza, iki byose baca baja gupanga mu Kigobe. Mu Kigobe inzu yaho bapanze ni ya 500,000. No kuvuga iyo 500,000 iri ha mama wiwe. Voilà, abo wabibonye. Tumbwira rero iyo muntu abaho hantu urumva umugabo ntiyarinze kuraba situation Arimwo. Arimwo. Rero yaba kujya muri babita ba materialiste mukunda ibintu mukaba ba realiste mukanariza ibintu mukavuga muti twebwe mwantunga ndiko nakoresha ifaransa ariko reka ndabisigure ukavuga uti irevre ubu mwanya turafite amahera eske amahera nitwashira muri mariage gusa ejo tuzobaho uko dushaka kubaho nimba tugomba gushiramo uburyo bwinshi kuko burya decor ni umwanya mutoya imara ijya minota 45 canke isaha mutevye canke amasaha abiri mumazeyo ugacugira decor y'imiliyoni 5 izo miliyoni 5 uzishize mu mifuko y'umuceri wosanga uri umuntu ngira ngo ayiranguye ahubwo iyo miceri Kuri icyo kintu wagerageje kudusigurira ariko dusubira inyuma gato ku munsi wa gatanu turiko turaganira twaravuganye ku kintu cy'uko twarabonye yuko hari ikibazo gikunda kuba hagati y'abantu babiri kese sa umugabo umugore canke umuntu canke umukobwa yuko usanga tutiha umwanya wo kumenya umuntu tugiye gufatana urugendo reka ndagwita urugendo umuntu tugiye gufatana urugendo ngo ndamumenye pakumumenyera twaravuze nta kamenyera ndamumenye menya ati ninde akunda iki yankiki so rero avec argument zawe utanze ndumva neza umengo twibwe bakobwa avec ubukene turimwo ntitubibona hanyuma en général niko bashatse kuvuga kubera ko dufise ibyo dukunda dufise uko tumeze tusa ariko muhagabire namwe abahungu murabe neza yuko namwe mutari ko mushaka kwikuvura kubera ko nimba jewe uno musi Arlette ngarukana karore naguhaye nimba jewe uno musi Arlette nzi yuko Deo tutakundanya kubera amafaranga ifo harakantu uvuze ngo abakobwa ngo bavuga ngo muri materialiste abahungu ico kintu kirabica franchement kirabica kubera ko mwishize ari nk'abantu je nkora mbona par exemple nk'ubu turagiye kwicarana nk'ahantu turasohotse je nkakora mwe amahera ngira ndiye facture ngo no voilà akwereke ko afise amafaranga sivyo no urumva aranyine siko afise amafaranga harageze gutaha je na lisansi kwifatira taxi kabona rari gufatiye ndashaka kuguha eske ndi mu materialiste je nayo nagusavye donc comme mwebwe mufise impano yuko umengo mwabonye yuko ibintu byo kandi ni byiza ibintu byose muryoha iyo murose ibintu mubiri yakuya nivyo mukunda no faut pas rero yuko mwitiranye ibintu umukobwa nimba ibintu uri kuramuha atabigusavye nimba wagiye ahantu kanaka ukabona aka gift ukakamugurira ni nkuko nawe yo kakugurira ariko ni fopa kumwita mu materialiste abahungu benshi muri tabakobwa ngo na materialiste alors ari twe tubatera ibintu muba navyo babasaba mugamwe murabiba hama après mugaca muza kuvuga ngo nibora aba materialiste ni cyakintu ca fopa ibintu twinjiyemwo ico ndakumenyereje tukimenyana niyo ritme nzokugumizaho nivyo twavuze hirya nakumenyereye kugurira amavuta ya 50 nzogumizaho nyene ejo ngabanije nzoca ndakuyexkiza yes nivyo rero nagira ngere uyu munsi uvuze ngo abakobwa tukunda ibintu byiza jewe Arlette ni nabanagukunze antake Deo mbona nzi mu bukene bwiwe peut-être canke namenya tunze muga murabizi neza mu kirundi niho babivuze neza ati buraca bugacana yandi ubuzima bwahinduka ndakuze utunze mugabo ejo bigahinduka ndabizi namenye ngo Deo yakoze iyi business iramuhombera ndazi circuit yawe canke ndazi ngo Deo mu buto bwiwe vraiment ari top ndamukunda ibyo sagaseseshwa hari muri hari abantu bameze nk'uko turafise ditimwanyaje abantu bakubwira ati meme pastel bayahag muri bukati mwanyaje yiwe yatugira ati je nagize mariage ndi rien avec ma femme twagira bonane kwikaranga kandi twari tumerewe neza tukabaho neza donc bafatanye aramunzi bahereye muri zero baradogana uzaba abantu ngene bazoryoherwa mu bihe bazotera imbere rero niho nashatse kugera iyo
wa mukobwa wamweretse wowe uriwe ntushake kunyereka kuri de utariwe sinibaza ko hari umukobwa wa propose ati tugire mariage muganje bafise 300 000 est-ce que turashobora gukora ibi bintu avec 300 000 sinzi ko ari wowe wampaye akarorero ko umuhungu sinzi ko ari wowe ko ari umundi pastor yavuze ati jewe n'umukunzi wanje tukeneye kubana mugabo nta buryo dufise kandi nitwifuza kugora abantu aramutora bagenda muri état civil bava muri état civil bagenda muri reception ngo y'abantu 10 je sais pas ko ari wowe no ko yari umutumire nagize y'abantu 10 and then barataha ni mariage kandi abo bantu babanye neza rero ahubwo rero n'ikibazo dufise abarundi n'abarundi kazi turacyafise ikibazo cyo kutamenya abo turi voilà niki kintu cyo kunyegeza ukuri kwacu yes uti gute jewe ngize mariage Arlette Mugisha avec mon âge bangene nemeze babana twikana ko ibintu bimeze neza nemeze famille yanje ko nagize mariage narase umutima tesa nka Claude urumva ibintu bibe bishushe yego singize mariage kugira ngo nje kubaka urugo rwanje ngize mariage kugira nemeze wemeza abantu gacu usanga hari ibintu binwenza iya defa ibintu binwenza ugasanga umuntu aragiye muri komite komite y'urimo abantu 200 bakomaze tufise ibintu bingana gute akabwira ko gacha wiyumva akinamura ngo ufise igitanda n'intebe gusa byonyene ukeneye mu rubanza rwa bagize abantu bangana minimum 200 imagine nsanzwe mariage iteza gutegurwa kwanza mu mutwe exactement ngiye kugira iki est-ce que uwo turi kumwe avyakira gute niwishire ko wenyene bumva nshaka kugira mariage ibintu ni ivyifuzo vy'umubiri nimba ashaka kugira mariage sivyo niyumviye gusa sivyo nifuza ngoce ndabikora mugabo ndategura mariage itarimwe ingaruka mbi idashobora gutuma ngwara nico gutuma abantu muzoza mubona kare avese ntugire ngo zarafata abajene ba 25 ba 30 ba 40 ubu uye zirwa bagidagura kare zafata abantu b'imyaka 50 70 kuduga mbwo uyu munsi amavese arica abana abajene ni kubera iki hari ibintu twitamwe tutazi ibi bintu vy'amadeni tuza gusaba kugira ngo tugire ama mariage ibaze gusaba ideni kugira ngo ugire mariage ugasanga inyuma ya mariage zibaye ingorane urazi gutumira abantu 200 muri 200 ugasanga abantu 50 nibo bagutereye neza cyane hama muri abo asigaye 150 reka mfate muri abo 200 ugasanga abantu banezerewe n'urubanza rwawe niba abandi 50 baguterera abandi bose bagenda kugira ama critique cyane bose mbe mwibaza yuko sinzi ko muhora mubona mufise inshuti mu bindi bihugu bitandukanye canke mubona n'amafilme par exemple ivyo mu mafilme ntituziheruma ko ari ivyo ariko reka ariko muganugana kariho abantu bari mu bihugu biteye imbere mariage yabo minimum ategerezwa guha urubanza rwo rutegerezwa kuzamo nimba ari abantu 50 nimba ari abantu 100 ari capable kujera cyane bose winjira kuri invitation ku muryango habaye wanati nta muntu atari abantu bari celebre n'abantu bakusanga mariage yabo irimo abantu bangana nk'abantu baza muri mariage ngamu Burundi from wowe je ahubwo nako ndavuga abahungu ntimugume mwigira mujara na gongo ngo abakobwa ngo ubukene bwaraje par contre je ndi contre yo kuvuga ngo abahungu mariage yanyu ngo mwocamo bahaza kubangira ngo kubera ngo ubukene no pas du tout kubera ko gato karakura kandi twabivuze neza iyo umuntu ahereye kuri iyo umuntu agize fondation azi kuri bike agatera do yes iyo umuntu abanza guhera hasi akubaka umushinga akagira iki yubakana no akunda muze murabe keshi mu ngo umugabo cyangwa umugore yateye imbere ari kumwe n'umugabo we barabiranya kuye agombe haze ndabasambuza umugabo nazigera he umugore we agomba ati nibutsa aho twavanyeho aragenda mbwa akavuga ati reka madamu ntavyo muzi ibyo twashimwe baje niyo murazi amajoro twaraye murazi umwana wacu kugira aje kwishura nyene byagenda murazi tumwe ko vyivanga rero probleme turimo abarundi uno musi ko turandira ama excuse y'ibintu pardon atuma tuguma tubona umengo kubera kari akantu reka mbenda asubira inyuma okay ahubwo ni dumura amaso de yego
je mbona ubu bukene nimba buhari bitwigisha voilà ubukene buhari none tubeho muri bwo yes tubeho muri bwo nuzeye premier ministre la fois passée yaravuze muri assemblée ati nimba tagitoro kihari erega umuntu yavunitse acamenya gucumbagira reka twige ngene ducumbagira avec nyene mu buzima turimo kuko ntituzi ngene bigenda kwigumya nta bundi buhinga reka tugende nimba dufise bike tumenye ngene dusabikanye ahubwo rero uno munsi nimba ubukene bwahabaye budatuma tutagira mariage butatuma tudafata bimwe bavuga za ngingo zitari izo twari twifuza kubamo bwa buzima uno munsi haza mu mome mu diaspora ze twumva Deo ngwageragere mariage no mu diaspora tibamenyanye ryari ngo haheze moi twahuriye kuri Facebook hari invitation nabanye kuwa kangahe kuri Instagram yarandyoheye franchement invitation y'abantu baranditse ko nuze save the date yabo and then babigira kuri nuze ya invitation bacabashira ko passport n'indege ati buca tugenda bisigura ngo umuntu agize avec yironderera visa niko bakunda kubivuga musanze ntabari mariage bari visa rondeye Deo ntagire mariage ngo nubukene acabona ngo mu diaspora kazi aje aba diaspora bo bawe ngo nibo bagize mariage muri inoci gusa nabo nyene ariko baratudesevye muri iyi minsi abo twara tuziga sibo twabonye vraiment twara tuziga sibo twabonye bungira bakorera amarundi yo bari ibintu byose kare byarakoroka byaragira ikimbwa w'umunsi nibo bantu ba mbere bafite amadeni nibo bantu ba mbere batudeseva nk'aba diaspora mwe muri ko muri duza kuri standard tari gwanyu namwebwe reka tubakoreko nimba hari amahera mwahora mumuye munsi ndageseye mugabo mugareka namwebwe tubavuge vraiment aba diaspora muri iyi minsi baragisibije baradeseva abantu je ndazi umumere agira ibintu vya decor kandi vraiment VIP vyihaye rimwe ati hari mu diaspora yaje rafata decor ya 8 millions imadonera moitié uyu munsi ndamutelefone ntiyitaba usangana nagiye yego ati naruzi niyo mariage umuntu bagize yuko ari ikintu cabaye ntacuzi yashikiye muri maison de passage aradesida kuja kumuraba muhira kugira ngo ashobore kugira kuyamwishuza asanga iyo maison de passage si yakirimo aromba ntawuzi reko yagiye ntawuzi ahari hariho n'ibindi basigaye baza bakagira mariage agaca kubita escale mu Rwanda canke Ethiopia canke ahandi agaca agenda après ahagenda afise amadeni y'ubugesera turabizi hari yaye namwebwe suko mworohewe cane mukora ubuzi bwinshi mura yaruhira ayo mafaranga muronka ndafise umugenzi ari muri Korea ejo yanyambwiye ati mwumva ngo turaba diaspora tugenda akorera amahera vura matari make ku munsi akorera $100 ati mugabo mbaze ico nkora yikorera imizigo amakaye wowe apakurura amakaye abati ndagenda nkapakurura nkaca ntwara hari yaye ati hari akandi kazi k'ibintu vy'amagaze tuja gukora ati koko karimwo risk ku kwezi baraguhemba $20,000 mugabo risk irimo nuko ayo magaze ashobora guturika ukamyoka wese mu maso nawe utojana ukamyoka wese mu maso bisigura ngo nakazi ka risk bakora hariya sinibaza rero yuko amafaranga bakorera muri ubwo buryo boza kuyasesagura mu munsi umwe dekoro y'imiliyoni 8 kumarira iki y'amasaha 2 nivyo ndiko ndavuga abarundi ni muze dushira ibirenge hasi franchement dushira ibirenge hasi kese sawa ba diaspora cyane tubeho ko bihe biriko biradutwara tubeho uko ibihe biriko biragenda kandi reka ngaruke kuri aba diaspora mbese wayikora avuga uyu munsi narumvise abakobwa hafi nka babiri umwe bari bagize na dot azi ko agira mariage samedi and then yumva ngo yagize mariage n'uwundi mukobwa bikurumva bisigura ngo namwe bwe muri ko muraza ego ni byiza mwe muri ko mukoresha ubwo butunzi bwanyu mufise ni byiza n'ukuri nta muntu n'umwe yanka gutunga ariko ubutunzi bukuru ni gutunga umuntu ukunda wiyumvamo uzi n'icyazo kumarira mu buzima bwawe cyane gose ushaka kumbwira ngo wewe uvuye yuva ufise gahunda yo kubana n'umuntu hamushitse mu Burundi ucihura n'uwundi mwese nimuzi ibyo muri ejo niho tuzoca tubona ibitigiri biko biraduga abana bagira ibibazo bakurira mu ngorane batazi ingene byagenze mwagize divorce ntimuri ko murabana n'abantu neza abana banyu muko mubata mu bintu bitagira akamaro kubera iki mwishimiye ya mahera kubera ko ubonye ko twebwe duteze amaboko ngaha mu gihugu cyacu
pako mvuze ngo igihugu cyacu twese mvuze hariho bamwe usanga bitameze neza uburyo peut-être kubera ko wabonye ba basore bacu twifitiye hano badeo bigicumbagira ucuza werekane kuri hariya ni vyiza uzogira mariage ugire décor ya 10 millions ya 8 millions ni vyiza ariko mbega ejo naho ubona ugiye kuba hehe uzobaho gute est-ce que uwo mugore wawe réellement urazi neza ko adakeneye basi yo visa erega navyo muraza murabira barabikorera yego kubera ko twama twumva mwagize ama divorce sindaje hanze kubayo ariko twama twumva mwagize ama divorce twama twumva ibibazo ibiki n'ibiki murabe neza yuko namwe bitaba musanze Arlette kuri coye ico noca mvuga nibategura ibintu bibiri nimba wowe uronse mu diaspora ushaka ko mubana genda wateguye umutima ko nimba basi mukundana canke umuzi utamuzi mugihe utamuzi genda uteguye umutima ko ushobora kwahukana canke nimba naho ushaka kwigira hanze genda uteguye umutima ko uyo aja ari visa hamwe binakubaye ko utazotangara ataco bizogutwara genda uteguye umutima ko umuntu aja ari visa tumenyere kubaho mu buryo bukwiranye nawe bungana nuko tungana kuko tugira ama rêve yo kuba mu buzima atari ubwo waje ibyo tudafise réellement hari uvuze ico kintu canibuka ejo naravye akantu kuri Facebook n'umudamu nibaze ngira abahanzi nawe ko ahantu nabonye yarari ariko aravuga ati ngo nubona ngo umugabo wawe ngo akubwiye ngo après ngo imyaka 7 combien ngo ngiye ngo mu Burundi ngo muvyeyi uzugende umutekereye condom kuko nituri ko ibyo azobagiyemo azova y'amahoro ngo ejo ngo uzozibona ngo après quelques jours yashitse ngo akurungikiye ngo amafoto yagize mariage ngo uzubona amafoto ariko arazunguruka yagize mariage wibura ivyo urimo ati ivyo vyateguwe ryari vyabaye ryari yes dushatse kuvuga yuko aba diaspora bose bameze uko ariko que ça soit wa mukobwa uri kuradukurikirana ariko bobo biroroshe kugira ngo bahende kuko n'abahungu namwe mwagiza ako kantu yuko muguma muraba hari ubukene que ça soit umukobwa canke umuhungu ni vyiza ko tumenya ngo shaka iki mu buzima ngiye mu biki biga ibi bintu ndimwo réellement ni jewe hari igihe bishikanye nakaba kudofuzwe muri ibi bintu by'urukundo ariko urabanye n'uravyitwaramwo utagenda kumura kubera ko wumvise ngo mu diaspora ngo afise amahera dewe yayivuze benshi muri bajya tuba tubona hari aba bakora ubuzima bwa bundi nyene busanzwe twese tuvuga ati okay yarushe mbese rero reka tugaruke kuri twebwe jewe en général nako ndabona ngo nitwitwaza abantu ngo ubukene ahubwo ubukene nimba buhari reka tumenye ukuntu tubugenderamo eske tubeho gute muri ubu bukene reka uko tukwiye kubaho ni byiza ko tubanza tukicara tukamenya ati jewe antaki Arlette nifuza iki mu buzima bwanje kuko iyo umuntu atagira vision biba bigoye no kugira atera imbere biba bigoye kugira utera imbere hamaze kumenya ikintu wifuza ushira ibirenge mu mazi turashushe pe shira ibirenge mu mazi mumenye neza yuko nimba uri umukobwa ni umupartenere wawe yaza akakubwira ati jewe burya ufise uburyo ubunubu nifuza ko tugenda umukunda genda mwubake bari abantu muzoza kuzana mu manza zanyu nimwarara ijoro sha nimwarara ijoro bagenzi b'Imana abantu mukarara ubusa kangahe nta numwe azoza kugufasha kubagendera ngo ngira ndabaye nginusu yumu par contre banavyumvise bazobatwenga ndavuga ati wa muntu yidugije biki yishize hejuru avec ruriya rubanza iriya dekoro bari abantu bari bahari yabuze gute amahera yo kugura umunyu bagwaye ngo winzara umwana yabuze amahera komjana kwa muganga donc uzosanga ari ivyo bintu uri kuri kwegeramo ariko tumenye ngo icambere na mbere tumenye ico tugiye gukora hama tugire communication kuko byose ni communication uvugana n'uwo muri kumwe umubaze neza na neza uko nahagaze ni ya communication kuko no musideo we nutambwira vi wawe nje tubane no les filles dusanzwe tuzi uzoyibona pako no kuyidekuvra twebwe abakobwa dusanzwe tuzi yuko abagabo muri nkingi y'urugo ego hariho ibikorwa byanyu hari ibikorwa byacu normalement mu mico y'ikirundi niko bimeze bya lisansi yuko ari mwebwe mutegura urwo rugo tuje kubamo tugakompleta ibindi bijya biba bisanzwe byo gushira muri muze bisanzwe bihari ariko muri monde tugezemwo
uri umuhungu peut-être nk'ubu je turakundana ndakora urakora nanje mfise umushahara wanje mfise ico noterera muri mariage yawe sinzoza guterera kubera ko nuziye ku time yacu ntirisanze yuko je nza n'amahera ngo ushiramo ushume ngo nije nje kugira ibi ariko tuganiriye byose byoshoboka ntankeka ndazi neza yuko nshiramo amahera kandi bitazodutera n'ikibazo ugasanga tubanye neza twige rero kugira communication nziza hagati y'aba partenaire bacu ego ntaguciriyemo arete ndabona ngaha kuri Facebook hari abariko barandika hari uwitwa Sabimana Jean Claude ngo yanditse ngo uribaza gufata umutahe ukoreye imyaka 5 canke irenga ukarara ubumariye ijoro rimwe no kuvuga agombye kuvuga amafaranga bakoreye imyaka 5 irenga vyari vyiza seulement ndiko ndakontraria ubugeni burenze urugero ariko nukuraba uwo ari we kwitahura package yo kwica kazoza ukagakaba ijoro rimwe bazoha agaciro stage uzoba uriko inyuma y'ubugeni apana ivyo wabagiriye ku munsi wa mariage wo munavuze neza musanzwe eko ujye munsi wa mariage irevure abantu bararyoherwa vraiment twatamvye hari gato hari twiyongera twakubita imivinyu hari amaserare hari bikiro mugabo inyuma y'ivyoye basanze wananiwe no kuriha maternité y'umwana uri kuraguranya canke bariko barakujuza amadeni bagufashe mu izosi ntibazoza kugufasha baca batangura kugira critique voilà ya decoro byari bijya yari amadeni byari ibintu by'abandi exactement urumva wemewe bati merci beaucoup Claude uduhaye commentaire meze neza cyane nibaze ko abantu bariko baradukurikira deo narababwiye nama nabivuze nibaze ko abadukurikirana na mwese kino kiganiro kiyari kugira twigishanye ntabwo kiyari kugira je na deo nta nubwo je ndagira mariage nta nubwo aragira mariage mugabo kirundi baravuze ngo unubu utagira inkarabona aho zitaha ibi tuvuga reka basi ntimuzorabe bakunda kuvuga ngo ntorabe ibyo tuvuga ngo ntorabe ibyo dukora ntimuzorabe ibyo dukora cyangwa ibyo turi muze mwumvirize ibyo tuvuga kuko iya defo ushobora gusanga nawe uri umusore karadukurikirana wari muri ivyo bibazo bari kuwiyumvira uri mu mastress y'ibiki n'ibiki genda wicare mwe n'umukunzi wawe muvuga ati eske ejo reka twige mbere no kuraba ejo ntawe uzi ibyo si ko azonshikayo benshi bakunda kuvuga ngo nta myaka 100 ariko ntituzi n'umunsi ntituzi nuko tuzoshobora gushikayo ni vyiza rero yuko twicara tumenye ngo ejo hacu ni gute umwana ngiye kuko nibaza ko abantu bose bagira amaherezo kugira barondera umuryango wanje ejo uzomeze gute kandi urifuza iterambere ry'umuryango wawe ujya munsi wa mariage bakunzi b'Imana ugomba uzokora ibiki ntuzigere ubu wa mbere akoze ibintu bitesa ngaha mu isi kandi amasaha nazorenga yayandi sinzi abarakora dukurikirana ariko bagenzi ndababwire neza yuko wowe uzogomba ushiremwe amahera yawe utumire ba Bill Gates utumire bande n'abandi bashiremwe utumire nations disiremwe amafinance n'ibiki bazoza ariko ntibazoguma mu buzima bwawe kandi kuguma mu buzima bwawe ntuzigere ubu umuntu wa mbere agize mariage tesa ni nko kutazigera ubu wa nyuma agize mariage mbi voilà naho mu bazigira bagacikira yego cyane gose babayeho neza cyane gose ni agace muri état civil gusa iyo perception niba kandi ugasanga babayeho neza nico gituma rero ne faut pas ko tujya muri competition mes chers amis turi mu bukene kandi twese turabibona reka rero tuvive ubuzima tubayemo tujane nibi nibi bintu r'abarundi bagomba gukopya nkuri ikintu hariya ndagikore ku wundi nkora ivy'abandi bakoze reka gukora ivy'abandi kora ivy'iwawe wenyene ujya ari kuri level yiwe n'ama projet muze muramenyera ama projet apana ibintu vyo kwandika ama projet ari ama projet abantu twandika ugasanga ni projet ngiye gusabira ifashanyo muri orange kanaka ni projet ndiko ndarondera ko sponsor ni kubera iki ama projet ya mariage tutayagira ama projet yanditse kwapa urazi yuko hajya projet yanditse ifise ikintu gikomeye cyane exactement urabona aho ugeze ukavivura ico wakuyemo ukavivura ubu buryo bwabonetse ibi byabonetse kubera iki je ntohera mu kwezi kwa mbere mvuga ati ngoma nuzuze igitanda nzaniki nguriki intebe ibiki ukagenda uravivura ivyo watoye mugabo projet iri mu mutwe Porta ntigere ja ku rupapuro projet ya mariage rero kuye kuja no ku rupapuro ugategura ati jewe kuko n'amahera azokora ni budget bon reka rero duce dusoma n'uyu yitwa Aime
yavuze ati abahungu basigaye babesha kubi nawe natwinjiriye nawe eka n'umuhungu vraiment aratwinjiriye eme ndagushigikira kwijana ari mugasi bose si bose ni iyo turiko turavuga nitu generalize eme udahavu sambuza udahavu sambuza abasanga yatuse n'uruwa mugabo ugiye gushira kuri balance avuyemo jewe na Deo yashatse kwibeshera gatoya ushize ni vyiza yuko Deo yavuze ikintu ni vyiza yuko ibihe turimo bitadutwara iyo bishatse voilà bidatuma dushaka kwigira abo tutari kuri franchement iki kinavuga ngo abahungu mukubesha ni ugiye kuri abanje ne hali ushaka kumbwira uri umuhungu ugenda ukotesha imodoka uzumbwire ngo imodoka ni gwanje akwaboye kuza kumbesha kandi utazoyamara ndafise umugenzi ya telefone yenjo nacenda namutoka ngo ushobora kungurana ngo 50000 ngo rega bamushere wanje afise anniversaire ni toka warasaze ariko ngaho genda ukamubwira ati nukuri ntabyo nshoboye ukamuha akantu kari sembori yazanye ibyo bintu byo gufeta ama anniversaire bane akumva yuko ko mwahukanisha vraiment nindi ibyo bintu yabizanye kugira ngo abagore bamara ko barakugana ngo ntiyangiriye anniversaire nta surprise yangiriye ko nta surprise mugane wori hano histoire mukura muri telenovela muyakure musigo ubuzima dukwiye nibarekana n'ama televiziyo ngaho merci beaucoup uwitwa Sylvain nawe yavuze ati je baramperaniye aba diaspora baraka no kuri mutubabarire batubabarire ntwazanye beef hagati y'aba diaspora n'abandi twacishije ko gusa nk'abarengana ariko mugabo nimba vyaragushikiye vraiment pole sana izi commentaire je dose ndagenda nazivuga ego n'aba diaspora nandi ndakora akazi ko gusoma umujyambwa umwe agatukisha umujyango ego rero bibwirwa benshi bikumva bene byo nibisigura ngo twavuze ngo umujyango wose w'aba diaspora vraiment hari intwari turabazi mais ukaba uri kuradukurikira nta n'impamvu namwe bw'inyene yo kuzamo gushaka kutwereka ko muri ibintu by'ibihangange muri turabazi baramenye iyo standard turabazi rero bisigura ngo ni mube namwe muvive ubuzima mubayemo kigingi nawe yabiteye ko histoire rafafase muri kigingi sama avuga ati twarabahinyuye kera mwaraza ngo nkeneye kugenda arena zanzi vinothèque na hariya na yatu unyumva ngo ndakumbuye ngo kwa mwara bungo kaka brochette kako unagakumekane ati twarabahinyuye sikubera mu bikumbuye turabizi kiba kibamenye mu rero nofa ko muza mutwereka ko muri abantu bahatari ni mube mu buzima musanzwe mubamo age mahera mukoresha kandi ni byiza biraryoshe birababaje ndababara iyo mbona umuntu yitwa ngo akorera amahera menshi ngo yitwa no mu diaspora kati arashaka kuba yaranagiye muhiri wabo bafashe ideni ugashuza gusesagura amahera yawe ugenda mu kabari dole ndije iska vendredi aho wafashije wanyuma muri famille ugenda gufasha n'abandi bo muri famille yawe kugira ngo atere imbere kuri mwa diaspora mwe hari n'abantu byafise no muri famille bameze nk'uko bagiye mbere na kera mugabo ntazi ni karamu yabo ntazi n'ikintu na kimwe none eske wowe uvuga ngo wateye imbere musanze nimba ari miroho iryoshe kuruha ni miroho uruha uvuga uti umuryango wanje uri kurakira ku bwanjye famille iki canke mukavuga ati mu Burundi turabona ibintu bimeze gutya pourquoi pas mutaza organiza imigambi ngaha anye mukore abajene baronka akazi dutere imbere yego akuza muza kutwereka yuko ngo Deo reka ndakubite kuno kuri kajya gakobwa kiwe je ndamwereka ndafise okay uramukubise kuno kideo ahe nigiye muzogenda magacahamagara Deo akamusanga yego urukundo ntiruhera abantu b'Imana uyu munsi amashira hamwe amwe ariko arugara kubera ko abanyamitaye bariko yitwara hatariho bariko bayagura imivinyo ama champagne n'ibiki zana mu investise mu ntunze mu gihugu shira muri izo za smart n'izindi ziriko ziragira muri misi muvuga muti tugoma tuduze ubutunzi bw'igihugu mushire mu ntunze ikintu kiboneka nimba ari barabari wanyu rimeze nabi shira hamwe muri kore mwaba muvuga ngo leta ni bande wewe na Jemmy yego titimagine ari mu diaspora yakoze ibintu aba diaspora bo mu Nyakabiga bazanye amatara bijya vy'amatara voila ni vyiza cyane biruta ko mwoja kubesha abana b'abakobwa hajyaye mukabahereza imivinyu n'ibiki mugaca muryamana mugabo mukavanuka nibaza ko abakobwa ari gake bahenda abahunga yego uwundi nawe yitwa Ozias yavuze ati turi kumwe urakoze cyane bwana Ozias hanyuma witwa Nsabimana Jean Claude nyene niwe wawundi yari yanditse ariko yongeye ko aravuga ati babwire cyane abo bakobwa bagenzi bawe batazirikana ubuzima bw'inyuma ya mariage le mariage c'est pas un jeu de parme con goutte
urumva ego yagejeja Claude ngira abakobwa mbwira n'abahungu nababwiye umukobwa sinzi ko umaze kubona umwana Claude umwana iyo umuntu iyo umwereka yuko reka ndakwereka umwana nagira ntange example ku gisoro nibaza ko kiza gutahura bake ubwo ntibikiboneka ariko reka tugire kuri igisoro kibaba okay abenshi nibaza ko batakimenya ni bitutu bazi byo mu ishamba bibabana bakubita abana bakubagana kera reka dufate umwana murabizi iyo bariko barahoha kenshi urasanga umwana usanga yize nk'ikintu par exemple kumva ariko aratukana canke aratanguye ukaza wumva arakuvumye iyo umwana atanguye kugira ivyo bintu ugakubita ku muntu ati bibi nusubire canke ukigize igikoko kirakurya imbwa iraje kurya ico kintu umwana nazogisubira ego rero umuntu urashaka kumuhindura uwo mukobwa wawe uwo mukunzi wawe ufise ntimuzokwame mwiyumvira yuko muzokwama mutwereka ubuzima buryoshe gusa muzokwiyatande ko mu buzima bugoye je nzokumva no bako ndazi neza yuko muri abantu muri inkingi z'urugo kandi uretse ko amajambo yacu afise inguvu no mu rukundo ndiko ndakubwira utujambo turi romantique ndashobora no guhindura ivyiyumviro byoroshe enga ndakwereka noneho mu buzima busanzwe tuba tuzi yuko je infano nkundana na Claude Plutôt na Deo hari ibintu mba numva ndi kumwe na Deo mba mbona umengo n'imodoka ntiyongunga mba niyo vitu bayemo uko tumeze mba numva uri gihangange rero antaki gihangange fisi wanyeretse ko ubuzima bwanje bwose bizokwamabwira budepanda na jewe kandi umva nzoba ndi marayika ibihe byose bizongora kugira ngo uze kunsigurira ngo guhindura mind ngo uvuge ngo ndahindura ivyimviro wowe wagize lokasiyo y'imodoka kugira ngo umpembereze hamuzombwira gute ngo wabuze imodoka tugendamo muri mariage ndagusabye umbwira wagize lokasiyo y'imodoka kuri anniversaire yanjye mariage yanjye uzombwira ngo wabuze imodoka gute faut pas ko muviva ubuzima mudafise nk'abahungu abakobwa bumvireho n'abahungu bumvireho reka tube mu buzima turi sanse kubamwo hama buno bukene ahubwo ni butwigisha ubundi buzima nimba wari kutegura mariage yawe ataburyo ufise utumiye famille yawe ukayisigurira n'inshuti zawe ntibikenera nuko uzobisigura muzohura n'umwanditsi byagenze gutati mugenzi jewe burya rero naye mfise uburyo ubu bunyihanganiye ico gituma wana nakoze nta na critique agira uwo muntu acavuga ati bya vrai nawe warabigize byarakunze ahubwo reka nyigisha bigenda gute nibaza ko twanasozera twavuze byinshi bibwirwa benshi bikumva bene byo jewe nsonzera vraiment abahungu abasore mudukurikirana mwige kugendera abakobwa tube mu bihe turimo tugende twisuke kwa amazi kuko ubushuhe dufise burarenze twisuke kwa amazi hama tuje hasi dukore ibintu bihwanye n'igihe turimo ntitwifuze ko amatugira reka ndayita amayiriziyo kubera ko benshi urabona Instagram ye ijya kanzu yari yambaye iratese nanjye nzo kwambara iki uwo muntu ntuzi ubuzima bwiwe nuzi imyaka yasiragoninze kugeragera kuri rya kanzu wewe uraje uvuye mu ntebe ya mama wawe na papa wawe umugabo wawe Deo yirirwa kuzuba ariko arafotora akora ama video y'abandi n'ibiki muri Agaciro ucuza nawe ngo nkeneye rya kanzu kanzu usanga arangahe dufate make 500,000 500,000 umuntu arashaka kuronka intebe cyane rwose baza masete rero ko tuba muri ubuzima twiyumvire akamaro birimo bizoguma twiyumvire biga niki cakamaro niki kiruta ikindi hama gikuru mutahurane nta kintu urukundo rudatahurana n'abantu urugo rudatahura abantu badatahurana naho rugera masibuku ego reka rero tubandanye dushimira n'uyu yitwa Bra Blessing Hood yanditse ati keep up the good work BTV murakoze cyane hanyuma duse n'abarangiza rero ariko mu kurangiza je no babwira kugumya umutima hama ikigira kabiri no kuba mwebwe abo muri mugume muri bo apana ko muhindurwa nibihe hanyuma amafaranga muri ko murajana enze mugomba ibintu by'ibihari yembese mu bintu bizofasha umuryango bizofasha abana banyu kurusha uko mwogira ibintu byinshi cyane kuri ujya munsi wa mariage ariko mugabo mugire byinshi bizofasha inyuma ya mariage
reka rero tubashimire abantu mwese mwadukurikiranye. ego Bihuriye kandi ndagushimira nawe shimira abadukurikiranye shimira bimwe bivuye ku mutima bariko baratwandikira badukurikirana kuri Facebook amakomantere adutuma twunguka byinshi adutuma mbese ndabipfurize yuko kubo baba bifuza ko twoza turakora ku masije atandukanye si vraiment nk'aba bariko baratwandikira murashobora kutwandikira kuri telefone yacu cyangwa mukaduhamagara cyangwa ukandika muri izi commentaire kuko tuba tuguma tuzikurikirana uvuga ati umunsi umwe muzovuge kuri kino kintu hari kikubakiye cyangwa iki turondere n'umuntu mutumire mushaka umuhinga muri ibyo bintu kuko nta kintu kitagira umuhinga même si urukundo rugoye kugira ngo wigishe cyangwa urugire numero ni 77 56 56 36 77 56 56 ni telefone ya BTV uraheza wandike icyo wifuza ko tugufasha yaba ikiganiro wifuza ko twakora yaba n'ibindi hama ndabashimire cyane shimire Claude yari mu buhinga bw'ibyuma ari kumwe na Boris mubandanye mukurikirana ibiganiro bya BTV mururanigwe mu banyu ndetse no mu byanyu mubandanye munezerwa n'ibiganiro byacu. kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa palidisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakriye tuno duto twikorera nkuko wewe genda urabye akunda bikunde nawe ivyo yanka nawe ubyanyu